nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega umushitsi w'iteka nawe akaba ari cegera c'urongoye umugwi w'ibanki y'isi aho asanzwe ajejwe cane cane gukurikirana integuro no gushikira imigambi ibikorwa kugira ngo muri yashira hamwe mpuzamakungu y'ubutunzi isanzwe shikira cane cane igisata c'abigenga. Uwo mushitsi rero bwa mbere ashitse mu Burundi akaba yone hakajya kuganira na Sebarundi ku bisata bikomakomeye biri imbere ku migambi ya leta kuri yambona kazoza y'Uburundi bwishira ukizana mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 eka no ku migambi mikuru leta yashize imbere kugira ishobore kudushikana kuri yo mbona kazoza. Uwo mushitsi yakeje cane Sebarundi kuko yakunze cane igihugu c'u Burundi kuva aho yashitse kuva aho yagihonyeje ikirenge yarakunze cane ubwiza bw'igihugu yarakunze cane abene igihugu b'u Burundi ngene bakundana ngene bakirana eka aravuga yuko igihugu gifite ubutunzi bwinshi cane akaba yaniyemeje yuko ugo rugendo ruje gutanga kandi icizere no kugura imiryango guko uwo mugwi w'Ibanki y'Isi ibandanye ishigikira bimwe biboneka imigambi ya leta. Iyo migambi rero igiye gushigirwa cane ni migambi isanzwe iteza imbere ubutunzi ihagaze cane cane mu gisata c'uburimyi aho ico gisata giye gutera iyindi ntambwe kugira ngo gishobore guteza imbere ubutunzi bashobora gushigikira kuvyerekeye guhingura umwimbu kushora ivyo twovuga mu Gifaransa agro business kugira ngo n'umurimyi ashobora kumva yuko ashobora kuronka amafaranga ku bwinshi. Bagiye gushikira kandi no gisata c'umuyaga nkuba igisata c'inyubako ivyo ntavyo akaba ari nk'umushinge w'iterambere kuko atari umuyaga nkuba nta terambere shobora kuhaba ahatari inyubako zikwiye kugira ngo ruja n'uruza rugende neza go bidandazwa naho n'ivyo kunda akaba azoshigikira kandi no gisata c'ubutare aho tusanzwe tuzi yuko igihugu c'u Burundi kiri mu butare bwinshi cane bukenewe guhingurwa no gushorwa mu makungu gutyo Burundi bugatera imbere. Yaje rero kandi aje gusubira gushimagira yuko Banki y'Isi ishigikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ishigikiye imigambi yiwe kuko isanzwe ihuye nabo n'ivyo basaba kugira ngo bashigikire ibihugu akaba yanamuteye intege kuko mu Burundi bigaragara ko umukuru w'igihugu ari umujama ugwaruka aho yashize imbere kuremera ubuzi ugwaruka biciye no muri wa mugambi paeje nabo akaba ari vyo bashigikira cane kandi ubuzi tukaba tuzi yuko butangwa cane cane n'igisata c'abigenga. Uwo mubonano rero wasozerewe utanga icizere yuko abo basanzwe bashigikira leta y'u Burundi cane cane mu mugwi w'Ibanki y'Isi na leta y'u Burundi eka n'abikorera ivyabo abene igihugu bose bariko baratera intambwe kandi bagiye kogereza umurindi bafatanye mu mugongo kugira ngo twese turi kumwe dushobore kubaka Uburundi buteye imbere dushobore kubaka Uburundi bwishira bukizana.